si umwe si babiri si batanu ndetse si 10 byakunze mu Rwanda no mu Burundi, ariko ni benshi gose, kandi nturi umwe nanje ntiyari jewe jenyene narinzi yuko bidakunda uri muri Afrika cyane mu Burundi no mu Rwanda yuko kumonetiza channel yawe ya YouTube bidakunda. Uyu munsi nje kugira ngo ndakubere igisubizo. Icyo ndagusaba ni kugumana nanje intambuko ku yindi, kuko inyuma y'ibi vyigwa ushobora kuriha amahera menshi kugira ngo ushobore kuba gukundisha ibi bintu ndiko ndakubwira. Mbega ushobora kwibaza ati motivation nayikuye hehe? Nafise umugenzi yakwije vyangombwa kugira ngo ashobore kuba yo monetiza channel yiwe ya YouTube, mu gihe bisaba yuko ukwiza 4000 heures de visionnage, ni kuvuga amasaha 4000 yarabwe n'abantu bagukurikirana hamwe n'abantu 1000 n'imiburiburi wokwiza kugira ngo channel yawe ushobore kuba uri eligible kuri monetization. Nico gihe yatanze ayarenga 300,000 kugira ngo ashobore kumonetiza channel yiwe kandi ngahanya mu Burundi. Ibyo nanje nishombuza yuko njya amahera mwiyo nzira, ariko imbere yuko ndayajya nagomeda kugurira kurikirana iyi formation, kurikirana iyi chaîne intambuko ku yindi, aho tugiye kwigira hamwe ibintu atari bike bizogufasha kugira ngo ushobore kuba nawe womonetiza channel yawe ya YouTube. Ubwa mbere uwo muriko muravugana ni Elize Venal, kiganiro ibanga rya telefone, aho tugiye kuganirira hamwe ukungene intambuko ku yindi ushobora gutangiza channel kugeza kuri monetization urosa amahera mu biganza vyawe. Mbega none bigenda gute? Bisaba iki kugira ngo monetize channel yawe ya YouTube? Ubwa mbere bigusaba 4000 heures de visionnage nkuko nabibabwiye, amasaha 2000 yarabwe n'abagukurikirana, ukajya n'imiburiburi enka cyangwa abantu 1000 bagukurikirana, aho uba ubaye eligible kubwawe kugira ngo ushobore kuba wo monetiza channel yawe ya YouTube. Mugabo ngaho nibiba biheze utangira processes za monetization, ndibaza abakora kuri YouTube murabizi. Aha rero muri iyi formation 100% gratuite, aho ejo uzoshobora gutanga amahera atari makenya kugira ngo babigukorere. Tuzokwiga iki? Tuzokwiga ibijanye na business aligne, arizo izi za Facebook, za YouTube. Nivyo birakunda kuko ndababwira ibintu sanzwe nzi neza. Ino cyambere ni kuba ufise konte ya Gmail. Ibyo ni ibintu bizogufasha kugira ngo ugire na konte ya YouTube. Umaze kumenya gucreya Gmail, uzoca umenya ukungene bakreya chaîne ya YouTube, uzoba uyifise mu minwe. Hanyuma tumaze kumenya ivyo, zoce ndabereka ukungene uparametra chaîne yawe ya YouTube kugeza no kuri processes ya mbere ya monetization, aho ariyo ujuherako ukaverifya yuko uri eligible. Usanze utari eligible, uri mu gihugu n'iki cy'u Burundi kitari eligible, nivyo ngiye kukwereka intambuko ku yindi. Cyo gusaba ikugumana nanje, kandi ukaba uguye kuri video uri mushasha, ntugekeranye no kugenda aho hepfo ukabutoka umutuku ufyonde ko s'abone kugira ngo tubane n'iyi video no kuzindi video zizoza, kuko zombaza ibibazo muri commentaire, kandi ntukekeranye no kumpa commentaire, ukora like, partage kugira ngo tube beshi ushikire condition de monetisation, noneho ikunde kundabereka za ntambuko zose ukungene ibintu bimeze. Rero umaze kuverifya yuko uri eligible, nzoca ndabereka ukungene twazisa igihugu kindi kugira ngo gisanzwe kiri eligible kugira ngo bikunde yuko monetization ikunda, kuko YouTube hariho ibihugu bitemerera yuko monetization yokunda. Nzokwereka ni configuration d'une chaîne YouTube, ukungene ushobora kuyikonfigura ukava kuri a partir de compte ya chaîne ya YouTube na compte ya Gmail, ukagenda ukabifatanya na konte ya AdSense, ariyo igufasha kuba boshikira amahera mu ntoki, guca ku mabanke n'ibindi, create societe offshore hamwe n'izindi societe. Ndibaza yuko bizogufasha neza intambuko ku yindi. Rero uyu munsi duhera kuki? Turahera ukungene ushobora gucreya Gmail ishobora kugufasha monetization 100% eta en Afrika cyangwe uri mu Burundi no mu Rwanda.
tumaze kugenda kw'ivyo tuca twegera imbere gato dutangire processus ya monetisation. Turabihera uyu munsi kugira ngo utangire konte ifise 0 abone kugera kuri 1000 abone, 100,000 kugeza urose monetisation. Nizere yuko ibi vyigwa bizogufasha cyane kuri babandi bahora bavuga ati nibikunda nta mahera dufise twarakwijije condition de monetisation, ariko ntabwo bikunda kubera yuko tutari eligible. Mugenzi, ndahari kubwawe kandi nje nk'inyishu yawe kumbe hageze ndakubwire yuko nutakurikirana ibi vyigwa yuko ushobora gukurikirana ivyigwa ushobora kuba woriha. Rero ntacerwe yari presentation nkuko nababwiye au micro c'est moi Elise Venal, ntucekiranye no gukora s'abonner numva iyi video igushimishije, ntukekiranye no gukora partage no muri groupe ya WhatsApp uhe link abantu benshi kugira ngo tubane condition tuzishikire byoroshe. De commencer, laissez-moi vous supplier de mettre en commentaire umbarire ico ushaka yuko noherako, ariko kuba vuga ati turafise impano kugira ngo dutangire, reka duhere kuri 0 dukreye channel ya YouTube. C'est parti. Je kubisezerana nabisezeranye, reka kandi ndanabishitse, ariko kandi nivyava ku burangane bwawe muzombaze mu nyuma. Ibi ushobora kubirihira kuko bimwe muri byo nanje nabirihiye, ariko shimye kubitangira ubuntu ko wese abyifuza kuko bitifuza bose. Rero kubasanzwe badafise konte ya Gmail, ari naho duhera mu kwiga ukungene ushobora kuyigira, genda wandike Gmail muri application yawe. Genda hariya muri Gmail uraza kubona ahantu hejuru kutuburungu dutatu iburyo hejuru hafyonde. Umaze kuhafyonda uraheza ubone ahantu handitse ajouter encore un autre compte usanzwe ufise compte. S'il vous plaît, jewe telefone yanje mu Gifaransa ntabwo iri mu Congereza, abifuza ko tujana muzishire mu Gifaransa. Rero ajouter un compte uca ushikira ku yindi onglet umeze uku. Fyonda ahantu hambere kuri Google kuko utegerezwa kugira ntuze ya Google application ya Google niyo inafatanye na Gmail, nayo ifatanye na YouTube. Rero urabona usanzwe ufise adresse email nibigoye, wewe uraheza n'iki gihe uyandikemo. Usanzwe utayifise naho uca ufyonda ngaha anya kuri créer. No bahanura yuko muhitamo kuri pour mon usage personnel, kuri wewe wenyene ubwawe hambere. Umaze kuhafyonda uracureka la magie ikore, hanyuma uce wandikamo no epreno akarorero Elise Venal, hanyuma uce ufyonda kuri suivant. Umaze gufyonda kuri suivant urahitamo umunsi, uhitemo ukwezi wavukiyemo, ihitemo umwaka, ibi inya ubikora ushaka, uhitemo igitsina. Rero nukunye nabigize 15 décembre 1998 homme, uce ufyonda kuri suivant. Nibuke yuko jewe usanzwe ufise account ya Gmail anya ndikunda ibintu bampropoje venal@gmail.com. Cha hitemo iyi, cha ufyonda kuri suivant kandi hitamo mode pass. Reka ndayafishe akarorero business aligne, okay? Bifatanye business aligne. Murabibonye reka ndebe yuko bayemera. Fyonda kuri suivant, bamaze kuyemera bacha bakwereka cela peut prendre quelques instants, birafata kanya gatonya. Cushiramo nimero bifuza yuko iyo email yawe n'igihe yotakara ushobora kuyigaruza byoroshye. Cuyishiramo uce ucenda kuri suivant, bacha bakurungikira code test, anditse code y'ibiharuro 64, okay? 5519, okay? 645519, okay? Cufyonda kuri suivant bacha bakwereka ati yuko ibibaye okay, votre numéro de téléphone ne serait pas rendu public, ntabwo izoba iyerekanwa. Okay, uca ufyonda kuri suivant uba urose account ya Gmail. Nibaza yuko kuri ntambwe tumaze kubyemezanya. Turabyemezanije? Okay. Kurundi ruhande ico tuca tukora niki, turamaze kuronka account ya Gmail. Okay? Ahandi tucoca turaba ni gute shobora gucreya channel ya YouTube. Uko nyene rero ushobora kuyicreya, genda muri YouTube. Umaze kugenda muri application ya YouTube uyinjiremo. Umaze kuyinjiramo s'il vous plaît bacha bakwereka mbega ni yihe
chaîne wifuza gukereya ko channel yawe ya YouTube. Sio nda hejuru kuri kwa tuntu dutatu aho bakwereka ahantu handitse ngo votre chaîne cyuhashondako. Uhashonze ko bace bereka gute? Bace bakwereka ibintu bikurikira. Sava aho isha nayo uca uyuzuye. Reka tuvuge yuko ari Elise Venant, okay? Elise Venant, okay? Channel yanje niyo nifuza yuko igira. Aho gise hejuru iburyo yamaze kujayo. Mbega identifier ni kugira ngo niba gwakinge, ni kugira ngo nijitiranwe n'ayandi mashene. Identifier nico kintu kizotuma moteur de recherche ikubona. Reka nkuko business en ligne. OK, business en ligne. Chefio ndakuri enregistré. Niba yeretse cette identifiant est déjà utilisé. Laba identifiant mu byukuri batakoresheje. OK? Formation biz en ligne. OK? Identifiant formation business en ligne. Nemeza kubera iyi atawundi ayikoresheje irakunze formation business en ligne uca ngaha kuri créer une chaîne channel yawe ya YouTube. Wa, félicitations, chaîne créée. J'ai déjà une chaîne.